witoa papa wonderfully fearfully 2023 witoa papa na mama kaye yo miziki Kazwa TV. We want the words. The solution of all dreams. Reka ndabahe mwaramutse canke imyero bivanye n'umumwe wese yari aha abanari ngo ndabahe ikaze kuri Kazwa TV kuri microphone akaba ari MC Digidigi akaba ari we muzokwama mubona ndavyizera n'irya mbere mu mbonye ariko mugiye muza murambona n'amavideo menshi cyane amavideo aryoshe amavideo ya vibes kandi nuno munsi natanguye nashimye kubazanira umutumire mutari mwitezo mwari muzi ko noza na Satbi mwari muzi ko noza n'igihanganye nka Fizo ariko nabazaniye ikindi gihanganye murakunze kukibona ku ma platform menshi atandukanye avyifatamwe neza eka abantu bose babibona barabishima ndavyizeye cyane ngoma ndamubereke mu kanya yashitse ngaha turicaranye kandi eka no kubego araberewe tonto uraberewe sana wagwa ndo wagwa ni brother ndakubona cyane namahoro cyane rwose nanjye bisabe ariko rero Samandari njirika ndakubwire cyane na mbere kubera tonto asante sana uraberewe cyane amarori kabeyi aka rukuntu aba nakamitu twa diaspora diaspora rika ndagwikaze cyane kuri Kazwa TV asante sana nukuri ibintu umaze iminsi ukora biraturyohera cyane biryohera abantu benshi cyane kandi vraiment ndakwifurije kwanza courage tonto urakoze cyane ubandanye ushiramo ingufu cyane reka rero ndagusabe ikintu kimwe yego widondore ku bantu batakuzi kuri Kazwa TV nitwa Samandari wa Mandaranga ku ma social media nitwa Samandari 257 ndi umudanseur wo mu Burundi agaragaza gukoresha intambo yiwe en derrière yiwe hariho une histoire il y a un personnage yiswe Samandari yari un personnage yo mu gitabo cyo mu mwaka wa 4 ya c'est naho haza l'histoire de Samandari ya ndibaza nibyo ariko Samandari je ndafite ikibazo vraiment ego sha Samandari umuvyeyi yaragiye agiye kwandikisha muri mairie ataravuga ati umwana wanje atiswe Samandari teka zisohoka kumbe rero ati none ngamubwiye misanzo Samandari ni izina ry'akazi izina nkoresha mu kazi ko gutanga urashobora kuvuga izina novuga prénom mu gifaransa byawe umuvyeyi yaguhaye misanzo ndarivuze muri umwana ndi Samandari hari ukuntu mbanisha ibintu bimwe urabitahura byinshi kandi bimwe cyane byinshi bimwe biza kwica byinshi nyuma ariko cyane je vraiment ndakubahiriza decision yawe ego cyane benshi nagwa nashaka kuzi kuri Samandari kuko Samandari ni ryo rizwi cyane ngaha Abuja kandi dukunze kubona ariko Samandari turakeneye kumenya none Samandari yatanguye gutamba ryari kuko je Samandari ndamuzi kuva kera ntibeshe je ndamuzi cyane vraiment kuva kera shoto umwaka watanguye wo en tant que Samandari sinatanguye gutamba en tant que Samandari kera mais ntaragira iyo personnage ya Samandari natanguye gutamba muri ndibukana y'imyaka 10 sinibuka imyaka exactement hari muri 2008 2007 yego natanguye ntamba muri église ntamba muri église yari groupe de danse muri église y'abajeune bo muri église cyo gihe twatamba drama hamwe n'ikizuru n'ubu cyitanga drama cyane ndayikunda ikizuru niyo fondation yanjye niyo danse novuga yakubatse yego yanyubatse cyane kandi ifite gukura ya 2007 2008 dans niyo myaka yego Samandari kuwa kera tonto kuwa kera Samandari wewe si wa kera Samandari so kera ariko Samandari rero wewe yazananye ingufu Imana yagumihezagira tonto wazananye ingufu je ntukubwira ngene zingana kuko urumva urakora utu video abantu bakadukunda ari benshi abantu bakadupartager ubona shaka ama challenge menshi arakurikirana n'abantu bo hanze je narabibonye les danseurs bandi none ndafite ikibazo Samandari kuri tujya tu video twawe turyoshe dukunze kubona kuri Instagram ku ma platform menshi atandukanye tonto tujya tu video ana diaspora ndiravuga ni tonto pata bitu tubwire ga kuko tonto nimba batarabikora jewe hanyene
ushakora akantu akantu k'agahembe je nokora akantu honestly nta kintu barakora bof hari abandi bafasha ngira je sindashikirwa to yanje diaspora muri he kamata bogare mugire mariage oya nibaza yuko Samandari ntamaze igihe kinini aje kwiza umwaka le 10 Novembre niho Samandari aje kwiza umwaka wa mbere akora ahari azwi n'abantu kandi ashimira Imana kungwene abarundi abakunda ibintu by'intambo kungene bazakiriye yep ariko iyo le 10 Novembre uvuze uzokwije ku mwaka hari ikibazo nakubajije ucungira ati Samandari irafise histoire ukaba uvuze n'akandi kantu reka agiye kunyohera cyane uvuze ngo Samandari ngo azoba kwije umwaka uwo mwaka Samandari azoba kwije arafise ikintu yawukuyemo ikintu yawigiyemo arafise ikintu novuga camubereye nk'isomo ikintu camubereye novuga camyigishije sinzi kuri kurantahura ego ijambo ni gwawe umwaka je kuri je nka Samandari wari umwaka w'imihezagiro cyane umwaka nizemwo umwaka naronsemo amafaranga muri danse umwaka naronsemo respect muri societe biciye muri danse umwaka naronsemo ama contact menshi ashobora kumufasha biciye muri danse umwaka na performance ku ma stage menshi urishi ku ma stage menshi umwaka vraiment w'imihezagiro cyane nizemwo kandi uzomfasha ngira no mu minsi ikurikira nukuri Samandari oya uravuze akantu kandi ako kantu uvuze abantu benshi barakunda kukirengagiza ngo kugira urumva ngo ntibambone wavuze ati nararonse amafaranga oya vraiment sinobihakana oya nukuri naje nukuri ndabigushimiye cyane kubona uvuga ikintu ukivuga ucishimiye antuka mu bisanzwe danse novuga ngo irimo amafaranga mugabo umenye ingene uyidandaza ayo mafaranga ashobora kuboneka ariko je aho nyine ndafite akabazo uravye 2017 uravye 2008 uravye za 2010 2015 imyaka yagendera haza ugacura umudanseur wa kijya gihe umudanseur yarondeye igihe arondera umudanseur n'umudanseur ubu atanguye dufate za 2020 est-ce que hari akantu ubona ko ku muntu yatanguye kera atari afise umuntu wuwo yoba afise exemple no guha ni nk'abantu bize muri 1970 1980 bariko bariga histoire ntibari bafise Google kugira byo kubarabisha basoma bijye biri mu bitabo gusa mais maintenant abadanseurs kijya gihe za Instagram nyinshi nzabwaze za TikTok nzabwaze ngira hariho Facebook ibaza bisigura ababubu barafise ngira sinzi ngene navuga barafise un outil ituma iborohereza gushikana kure ibyo bo bakora sino abugambere hatabaye concert canke ndazi spectacle canke battle y'abadanseurs canke kermesse umudanseur ntiyigera aboneka mais maintenant umudanseur aposta ku munsi ku ma social media yose bisigura ko kuri telefone yawe uraza kumubona tu aho uja hose uramubona tu haba kuri statut ya WhatsApp haba Instagram haba TikTok hose uramubona tu bisigura ngo arafise iyo possibilité yo kugira yo kunyarutsa kuboneka cyane no kudandaza impano yiwe en fait iyo uti ni kimworohereza mu mpano ziwe uti ihari ni social media mu artiste nibaza ko ari ryo soko ryacu tudandariza yego ariko Samandari ndafise akabandi kabazo vraiment nashaka kukubaza naye nabateguriye kiwawe gusa vraiment tonto sivyo nongire nabi oya sinshobora kugira nabi gusa ako kabazo vraiment karanagihoshe kandi ndabizi abantu benshi kuri Kazo TV baraza no kumenyeraho byinshi kuri Samandari vraiment umaze kubona umujene nka wewe umujene azwi oya tubwire hari agasheri yawe gawe kademu kana kula pesa zako kayo tonto niambie uraje rero ga grand frère cyangwa n'ubu tizingene babaye gutabantu yaba Samandari nagira yaba utari Samandari nagira rero ikibazo sinzi aho kiri ni bagifashemo bantu b'Imana ndi hano kuri
urashobora gukunda Samandari cyangwa ntukunde Samandari ugakunda uwundi ujya wundi arashaka ashutwana ngaha rero umviriza uravuze akantu ati arafise agafresher arafise akanani none Samandari kandi rero wewe je ndafise ikibazo kinini wowe hari n'abantu ushobora guhura Samandari ntimana kumenye kari wewe wibaza musanzwe naho nyene rega gahagaze Kisamandari kihagarariye nyene Kisamandari umva nta muntu akazi isura ariko nakabogare yone cyo kabaye oya nukuri vraiment ni ibintu biryoshye cyane nukuri kwa muntu ariko n'umwana ubura mufise uvuze ni je ndikunda gishikaniro nariko ndavuga ni oya Samandari kamere nije nagutumiye nije mubaza ibibazo très bien ariko ntaco wavuze ko atari office diaspora abakobwa bo muri BJ sabugara ariko hapa yambara utururi twiza umva akamaske n'umusi yambaye akantu akija baraka orange akanagasama face harakandi wambara ugiye muri douche ngira ugiye koga oya ko muri piscine ko piscine ariko Samandari reka nakubariza ikindi kibazo en tout cas ayo mapako yose wagize kuva za 2007 kuva za 2008 tugitangura en tout cas urafise novuga inspiration y'ahantu wayikuye sivyo urashobora kutuyagira kidogo utubwire inspiration ahantu wayikuye yagutumye utabandona kuko numva watanguye kera kandi ucura bigumamwo kandi birakwerera gushika n'ubu ari byo urakora sivyo tubwire rero iyo inspiration wayikuye hehe yazira kumotiva kila siku kugira uvyo kuvuga ati jewe Samandari ntegerezwa gukora iki ntegerezwa gukora iki kugira wakora n'ikintu ukunda wanashaka sivyo ni ikintu wiyumvamo gusa inspiration ntibura ikintu kitwa inspira mu buzima ntidushobora kukibura ikintu ngiriye inspiration ucungira n'uyu muntu warabira ko cyane kuko twese turafise novuga les modèles turabirako kuja muri urakoze kuri icyo kibazo kandi nawe kinini kirabyibushe cyane oya ni bon fata umwanya wa agenda hari jewe muri iyo myaka natanga gutangira ndibuka umunsi wa mbere nja kuri stage hari kuri lycée municipal de Royal yari kermesse hari mu windwi n'abayoriente vraiment nk'ibyo ndiyo stage ya mbere na dude hama after nja muri crew yitwa BK avant yitwa BK witwa BKM iyo nibaza ko ariyo yafashije gukura kumenya koma kubana na societe kumenya koma gérer mon public kumenya kutagira kuri yo succès uburonse muri ako kanya uburumenga ni ibintu kumenya iyo nshaka gushika cyane kwiyorienta mu nzira nziza ndashimira cyane BKM ahiri hose abayirimo bose bless up on you nibaza ko yatumye ngumana iyo ngubu yo kuguma mbyuka mvuga ati jewe foko ntamba jewe hari ikintu ntegereza gutamba ko nibuka muri BKM twagira muja kwijambo ryo muri Bible kitwa juge muri juge 16-14 ushobora tubwira uko bivuga sindagibuka amajambo yose ku murongo no le sens ukuntu yakumotiva wewe ukuntu wabitahura iryo jambo kujya kubaka usanzwe le sens yari genda muhindure amahanga niba nihenze genda muhindure amahanga mubagire abigishwa banje icyo gihe twatamba gospel bisigura twatamba kugira tuzane abantu kuri Kristo yava en motivation ikwiye kabisa à 100%. Bisigura nibaza ko ico ahanini cyafashije osi nabikunze kuva nkiri muto narakunda Chris Brown kubera mu ego nkiri muto naramuraba cyane neno uramwanka cyangwa ubusiga umurenze man is the legend he's still the legend ego n'ubu ego ndibaza nacisha ikibazo tugira uyu muntu rero uyu model wavuze Chris Brown model ni c'est Chris Brown canke ubu model ya model wewe warabira ko cyane ndamubura kubera narabira ku bantu benshi bivanye n'amasitili bakora merci uranzanye ikibazo ngo nashaka kubaza ushobora kutubwira style za danse uzi gutamba
style za danse no maîtrise ya tu bana mvuga ngo nzi apana maîtrise à 100% mugabo basi mvuga ati izi ndashobora kuzikora aho mu basi sinogenda kuri zero yego ya mbere afro dance dancehall amapiano dance hip hop danse contemporain aussi na drum mugaye danse contemporain ni bimwe ukuntu ya bigomba gusa yego nizo na salsa ndazi do pas de base izo madazi pas de base bachata ndazi pas de base izo zose urazizi n'ama pas de base bisigura yego ndashobora gutanguza utwo dukiya mugabo bigiye muri birebire usanga nakutunze hasi watoto tawo wademu vraiment anayua drama anayua dancehall anayua mapiano anayua kasalsa kakizomba kapachata braza tonto wewe urumva biga problem urumva barahura nawe bakashaka bati umuti pararenze tigira si samandari none yego no kuri kwa Mungu tonto gusa hari kandi kabazo gashaka kubaza samandari ngaha mu Burundi turamaze kuraba kenshi ama competition de danse akunze kuhaba est-ce que umuntu aba ari muri organisation kuko ndizera ko umaze kuja mu organisation ya bimwe byo ngaha yego nagiriwe byo bakora okay en tout cas ngomba ndakwaze ikibazo kiri généralisé sivyo uramaze dumwa muri organisation muri aba danseurs aba compétiteurs babaje muri competition uravye mwebwe muri organisation ukuntu myorganiza kugira ngo murondere iyo stage murondere iyo endroit mukusanye abo bajene bose baba danseurs mubandikishe ibintu by'uburyo ibintu by'umwa ikibazo canje aho gihagaze ni iki muri organisation wagiyemo ico gihe intambanyi wabonye ikunda kuba muri organisation no mu badanseurs ni yahe kuko jewe ndamaze guparticiper mu ma competition menshi hariho nka jury usanga abadanseurs bavuga ngo yapendereye uri gusinzi kuri kurantahura ugaca usanga public irikira juja ivuga nti nona bagize abandi badanseurs bakagira ukuntu mugumana iyo harmonie mwa badanseurs kwera ndamaze kubona sindikibanze kuba rimwe hari ico maze kubona cha dance summit uramaze kuyiparticiper ngo muri dance summit nararavye iyi nkiyi y'umwaka antwe byari muzuri papa très bien ça mwarashimye byose byagenze bya rwose cyane none nka nuvuga gute organisation aba juriste kugira barondere sivyo ibashishira hamwe nabo bose aba danseurs hano baze gutamba izo critères urabirako sivyo kuko urashobora gusanga muri groupe imwe hariyo umugenzi w'umujuriste biki ugasanga mutwa tujambo dusigaye turavuga après compétition wapi byaragize uko urashobora kumbwira ukuntu mujera nk'ivyo bintu iyo vyahabaye kuko ndabizi maybe ngira bashobora kuba biba ndibuka umwaka oya muri dance summit mu bisanzwe nibaza yuko bakunda gukoresha abadanseurs professionnels bo ngaha nyene dance summit abajuri babo baba danseurs professionnels bo ngaha nyene tamba ikoresha abadanseurs professionnels bo ngaha nabo hanze y'igihugu bisigura ngo ni gake duhura n'ico kibazo c'abantu bidoga ngo juri yari mbi kubera aba baje babazi ibyo baje gukora en plus de ça bivana n'ingene l'organisation ya iri qui organise iyi competition yaganiriye n'abadanseurs badoza muri iyo competition yego ahanini nibaza yuko intambamye ahanini dukunda guhura nayo ni le budget kubera ntushobora kumbwira yuko ego tamba ya tanga mango un million mugabo imagine 1 million ku bantu un groupe ushobora kubigizwe n'abantu 8 ou 9 ou 10 ou 6 ou 5 bagabuye 1 million na make d'après akazi baba barakoze kugira bashike aho bageze abaraciye muri quart de finale demi finale baragize ama repetition baranyoye amazi bari déplacé 1 million na make samahera uvuga ko yoshumbusha umudanseur kuri ifo aba yafonishije nibaza yuko ari amahera yo kuvuga ati félicitations n'abikoreye gusa we niyo mahera ukwitwa kandi félicitations
kuri groupe n'ibintu ndavuga nka felicitation bihagaze kuri mugabo bihagaze kuri les sponsors reka ndakubwira yabwije ushobora gusanga ego ntushobora gukora evenement uvuga ati nta mahera na make yampise oya muga ntucukorera evenement uvuga ati nzo makando ze sponsor nyo nzokora evenement aho na namwe ikintu cyawe cyo pakigeze bisigurwa malgré ayo mahera make bafise les organisateurs baba batamba baba dans sa mythe baremera bagatanga ayo make bagasangiza ugo rukundo rwa danse meme muri yo 1 million nibaza igituma baronka aba danseurs nuko batahura yuko abariko baravyorganiza ntibabishize muri valeur y'amafaranga cyane babishize muri valeur cyane ya danse. Bashatse kugira vya bintu uti none nimba ari vyakunda ati nibisanzwe kuko ubu uje noraba urugero danse igeze ko ubu biriko biraza ni bukebuke tuyapruva biriko biraza ariko je nkaba nengoma sabe yabivuze hari problem ya budget kandi mu bisanzwe ibintu vya danse ni ibintu byotegerezwa kuba babishiramo ibintu artistique ibintu bisaba uburyo cyane kandi uburyo bugiyemo birazana nandi mafaranga bisa neza kandi birazana bitegerezwa ibintu bisa neza bitegerezwa amafaranga niko vyaba bibeze cyane gose oya ayo ma sponsor oya vraiment kora kantu aba danseurs barahari bari professionnels aba danseurs bazi ico bakora barahari aba danseurs bazi ico bashaka barahari bemere juste kwakira no projet nta kindi ntidusabye baze kuturondera tubashiriye projet bemere kuyaprova hama ikobo yego ni failing ati tuzobandana muga omo iyo chance yo gutangura kuronka muri docteur tuyiro iyo chance ni usaba iyo chance muri mwene basavye ko muyihaye uzamuyihaye c'est ça muzamuyihaye benshi cyane kuko abavyifatamwe neza ni benshi si Samandari wenyine hari n'abandi ba danseurs aha cyagaruka ni ku kibazo nashaka kubaza nuwahe mu danseur uvuga ko ngaha buja oya ndabizi kuko kamera nawe yemera havuye wewe umu danseur ubona ko ngaha avitwaramo fresh sana uravye discipline uravye uravye tutu urashobora kumuvuga ngaha nyene kwa mutapa akazokubwira ati big up tonto urabona ko muri football ari meilleur buteur aho wagize media neza wagize defense neza ko bitandukanye muri danse twebwe muri iki gihe Andy Breezy uramuzi niwe wa mbere kuri Instagram mu danseur niwe wa mbere muga Angelo nawe niwe wa mbere kuri TikTok umba chacun arafise monde yiwe agira amikiza atwara gwiwe kubera niwe wa mbere mu gihugu kura nawe hariho melody Shrek 44 nibaza yuko ntasaba followers nk'abanje afise nabo Andy Breezy afise muga nawe ari muri yo some bitaye na performance yiwe yego nibaza yuko ntuvuga ngo hariho wa mbere na wa kabiri oya ni sawa kabisa vraiment ibintu ni muzuri antuka vraiment sha mugabo jewe nararavye ryari kuri platform ya Instagram narabona narakubonye wambaye mask ndabona wambaye agapira ka Visit Burundi ntabwo ngo ndakwaze Samandari ni yesano novuga n'ubwo ubucuti bafitanye na Visit Burundi. Samandari nibaza premièrement c'est une histoire ancienne, une histoire ya kera iza ko hamena ibintu traditionnel sinzi ko wibuka umwami na Samandari Adibuka Samandari ndabizi le gars il était frité yamafise utumye tujedeje tuntu twasitwise twanya wose aussi rero nka jewe nk'umujeune licencé gupartager la culture burundaise kubafasha kubereka izo culture za kera bisigura Visit Burundi ifasha voyage premièrement mu ntara zitandukanye nari muri tour super tour yabo iheruka kuba nari kumwe nabo naragiye kwa Miganda kugasoma ka Mwaro narabonye ikintu twabonye ifoto kuri Instagram yanjye ikintu umuragizi yifuka iyo imvura iguye ikintu cyari kimeze uku sinibuka izina exactement ngene bacita cyaba kimeze uku kiza inyuma ubu yacamera nk'usutana akacishira bisigura ibyo ni ibintu jewe menya
nkacifotozamo hama nkacandika muri caption bisigura wa mwana afise 15 ans akoresha Instagram azomenya ico kintu icyo arico. ndiko ndatahura ndi okay yeah. Nibaze ko ahanini Visit Burundi iri agence afasha kumenya Burundi, tembera Burundi. Nibaza kubashaka kumenya beaucoup plus Burundi, kumenya culture, ibintu bitandukanye. Yego, ubu baraba nyine bakabibafashamo. Nkaba nari ngomba ndakubariza ako kabazo kandi ndagushimire cyane kuko waje kutubwira byinshi kuri Visit Burundi. Hariyo benshi ubwiye batari bazi, ugiye kuvuga n'akahistoire ka Samandari byose. Ariko tujya dupira twa Visit Burundi bijya bintu byo kuvoyager kwa biri ouvert ku bantu bose ndega. Yego cyane biri ouvert ku bantu bose. Hariho amafaranga basaba kugira mushobore kuronka aho mushikira murara, mushobore kuronka icyo mufungura, mwideplace mu modoka nziza, muri voyage mugira ikintu cyo gufungura. Ni cyane n'amafaranga batanga nubwo aba atari make cyane menshi. Yego. Nta tundi tuntu benefice none watanze ayo mahera ndazi utuntu akabijya ndazi. Des fois baragira des promotions ukongera ko amafaranga make hama ukaronka agapira ka Visit Burundi ku mahera make par rapport yayo kimero kugura umuntu wese. Yego cyane. Yego cyane umuntu wese mu Burundi nakunda Burundi nubwo yaba umunyamahanga. Visit Burundi igihe upira gusa none hagira. Oya iragira n'amabracelet, iragira aussi n'amashapeau. Yego. Okay. Reka rero cyangira ko ndakubariza n'akandi kabazo. Kandi aka kabazo ndakubaza niko kaza kuvuga gute niko kaza gutuma abantu benshi bamenya Samandari wari sivyo. Samandari arafisa aho yahereye kandi arafisa n'ahashaka gushika sivyo. Rero turakeneye kumenya iyo ndoto ya Samandari. Turakeneye kumenya ico kintu Samandari niyo yagishika kazoca avuga nti urakoze mana sinzi kuri kurambona ikintu twashaka kubwira kubera Imana uri kurakabona ko kandi nibaze ko ikintu hanini jewe ushaka gushika ko nuko la danse mu Burundi itera imbere. Bayifata nk'akazi, bayifata nk'umuntu agiye ndaza umu artiste avuza gitari kujya bavuza amakaraoke. Umufate nk'umuntu ashobora kwibeshaho biciye muri danse igire icyo yinjiza ku muntu azoba akora danse. Nibaza ko ari cyo kintu nkeneye kubona kandi nibaze ko atari je nzogituma abadanseur mu Burundi bakigerako. Nibaze ko nzokora juste ibishoboka byose ngeza aho nzoshobora kugeza. Ariko ico gacembera abantu kuzogerageza me cyane rwose kandi mu kutarambirwa nayo n'inguvu nyinshi cyane rwose n'umwuka mwinshi cyane. Sawa. Ariko ndakeneye ubwira akajambo ku mudanseur ahari ubu adafise ya confidence agitinya kwiransa akibona nko kumenga danse nta kintu irimo kandi afise iyo mpano afise icyo kintu ashoboye. Ndakeneye umubwira akajambo kugira n'umuntu wese azoraba kino kiganiro azovuge nti yaravuze akajambo kankoze ko kandi kanyubatse. Ndakeneye akajambo kabwira umuntu agitinya muri we adashaka gufonsa ego. Reka ndaza kuvuga mu parti abiri, ndaza kuvuga ku bakobwa no ku bahungu. En général premièrement ndavuga nti ikintu kugira ugikora ubanza kugikunda. Ikintu iyo ugikora ugikunda motivation niyo hantu hambere iza. Ku bahungu bakitinya ubu hari ibintu byoroshe kugira mumenyekane, hari ibintu byoroshe kugira babone talent yawe ari social media. Koresha ama social media yose. Suffit juste kugira Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, même na Twitter. Ama platform yose ashoboka kugira ngo ico kintu wowe ukora abantu bakibone hama koresha ingufu zawe zose. Yaza batamuntu yageze ku kintu ashaka adakoresheje ingufu. Koresha ingufu. Ntuduhe video imwe lundi yindi video vendredi. Hacemwe imisi. Jewe parmi mardi, mercredi na jeudi sinzoba nzi est-ce que wa mudanseur arihe. Sico kimwe nka wa wundi azoma video du lundi au dimanche. Uzomanda mubona
ntamubonye mu gatondo ndaza kumubona ku mugoroba, ntamubonye ku mugoroba ndamubona mu ijoro tu. urabizi kuguma umubona Bisigura ivyo n'ibikorwa bituma we aboneka. Post ama video akwiye soit créative hama ku bakobwa cyane cyane. Muhebe ico novuga ubupfasoni. Muri danse ubupfasoni nta burimo. Uje gutamba tu exprime ibiri muri wewe ukabirekura uko biri. Apana ko ubifukafuka. yego Ahanini cyo nababwira abakobwa ubwoba kwanza buhere. ubwo bwoba kwanza bafise muri Ubwoba muri bo bubanze buhere. Ego rero rero ntibyakigwa ntibirakigwa cyane muri société burundaise. Mais nibaza yuko bariko baratangura kubitahura buke abavyeyi. yego Unga nibaza yuko bivanye nuko wowe witwara muhira avyo bizotuma abavyeyi bakureka kuja gutamba. Wewe use de bonne note kwishuri. Umuvyeyi mubwira ati je no kuri je ujyana hako nja gukina basket nashaka kuja gutamba, hako nja gukina tennis nashaka kuja gutamba. Nibaza bazo gutahura cyane hawa mu jeune agombwira gutamba par rapport y'ishuri. Nibaza ko abavyeyi bacu ikintu cyambere baba dukeneye ko n'ishuri. ishuri cyambere nawe Mwereke yuko iryo shuri ushobora kugiga ukarikombina niyo danse yawe. yego Aho uzoburonse neza na neza ngira no ku rufunguruzo ushobora gutamba izo ntambo zawe, ushobora kuronka umwanya w'izo ntambo zawe, gukora ivyo menya kujaha umwanya wawe, menya umwanya w'ishuri n'umwanya wo gutamba. Nibaza yuko birasaba indiscipline utegerezwa kugira ngo bimacingane n'ubuzima busanzwe. Yego nibaza hanini mu bishiremo ingufu gira ama social media ashoboka yose, mu post ashoboka hose, post des vidéos nubwo posta zibiri ku munsi nta kibazo. Jewe ntabwo ni ya mbere ndaza kubona iya kabiri. Ya nibaza hanini nongere ko bakoresha imbuga ngurukana bumenyi. yego uyu akaba ari Samandari yagiye kubahanura ababwira malgré ivyo yaciyemwo d'après l'expérience afise, ababwiye byinshi kandi ndavyizeye cyane ko aya majambo bari mwese muzo yagirako abakobwa mureke kwitinya muri kubwo bupfasoni bavuze ngo bareke kwifatafata nuvuga je kare ko kwikonsafa kakantu k'abakobwa ka culture burundaise kamwe ka oya bubona nabi banaka Muga yari danse traditionnelle nta nakimwe. danse traditionnelle aremera byose Aremera kuduza amaboko akwitwa guru aho nta nakimwe ivyo bintu biniteranga. Muga amaze kumba dindi umudundo Ni vyisi. Yabiye ayikunda. C'est juste yuko bikura muri iyo politique négative. bakugura mind yabo open mind Cyane. hanyuma agatamba umuziki Kintu batajyoherwa. uga feeling a dance yego hanyuma hariho n'akandi kabazo kamwe gusa nayisigaje kukubaza wanashaka mugabo oyakameme mugabo je naje turaza gutamba naho Egasha uyumvura inyuma. oya twatanze kera abani ibi baraturondera twarikamusha tu Yego vraiment zatamba de métier. tarayiko Très bien, très bien, très yatari bien. yatari hanyuma Samandari akabazo kanje Yego. turakunda kubona mu maklipe y'abastari benshi Yego cyane. nk'iyo je ndafise akabazo nk'iyo dufate hageze nka concert Yego. iyo hageze nka concert ugasanga babastari watambira for example dufate n'umunsi urakoranye clip na video n'umustari kanaka iyo clip irakunzwe Yego. uci ubasosite kugaruka no kuri stage kugira ya vibes bari vibes Yego. wacu usanga bibaye kuri deux stars bafise umunsi concert Yego. comment tu gères De A reka mere nk'ucishamo akandi ka réponse muri ico kibazo nibaza yuko abaririmbyi kenshi usanga bafise abadanseur babo permanent bakorana ku ma stage. Shimira Imana kandi shimira n'abaririmbyi bacu ko bari update muri no minsi barondera les pros bariko barakora neza muri no minsi akaba ari bakoresha ma repetition bagakorana nabo ku ma stage. Ubu byarahindutse ibikiri babandi nyene babandi uyu niwe akakora neza iki gihe niyo public izi naza bari dukorana ivyo bintu bisa neza cyane. Hama nibaza nkuko umbajije ati iyo ukuriye n'abaririmbyi babiri watambiye muri clip bakubwiye ati ingo dutambe kuri stage mu munsi umwe, nibaza nkuko arakazi ndaba hari amafaranga menshi ahinjiza akantu ahinjiza amafaranga menshi. Yego
c'est normal ndibaza n'umuririmbyi afite concert zibiri ku munsi umwe arabahara amafaranga menshi hari abantu barakarya bisigura naje muri uwo mwanya si dushoboye kumvikana nkaba performingira bose n'amahoro menshi akabiyo compromis entre aba star canke entre wowe n'aba star bisa nje ndaganira nabo hagati burya muga ivyo ndabiganira nabo namaze kumva les prix bien sûr kugira mvuga ati ndakupeza uko yego ndabaza ati none eske ukazo hari ubundi no performingira byogenda gute bashobora kubwira ati twe ntacyo bidutwaye igikuru nuko akazi kacu uzoba gakoze neza cyangwa ndahabwira ati oya bisana biroro n'isanamu yanje jewe bisaba yuko tugumana na jewe gusa ya musa se decision yiwe kandi bofe nakazi nyine ko managing yego iyo ugeze n'icyo gihe uko kuntu ugerageje kumbwira mu majambo make yego uragerageza ingene managing atuka cyane gose ariko nta mihari muri bantu wewe n'abo star oya nibaza yuko batahura akazi kanje kandi nanje ntahura akazi kabo that's why atamihari yobamwe yego reka ndagushimire cyane Samandari mucho gracias big up tonto asante sana ndakwifurije kandi urumva umushyiramo za nguvu mu fighting bro uzoshika kure no kuri asante sana byinshi twabiyaze wambwiye bitari bike kandi nabonye kabisa ko umuntu wari ambitious azi icyo ashaka reka ahubwo Imana izibijemo na ushiremo inguvu ibindi novuga gute ibindi bizoba nk'ama surprise yanyu nka bonus ego ariko kakantu mu kanya turabereka kuri video sivyo gakora hanyuma unyene oya pano nyene hanyuma reka manze sezere umuntu wese rero kuri Kazo TV ataribwa umusabone acaja ko yisabone umuntu wese atarasa gukurikirana Kazo TV vraiment uno munsi kandi n'indi minsi kurikira tuzoguma tubazanira abantu bari motive nka Samandari abantu bafise ico bashaka abantu bafise ico bashaka gushikako kandi baza bizokunda n'inguvu zanyu n'izacu ndavyizera cyane Kazo TV izoguma yabahaye bishasha imyitinyi reka kandi ngire Samandari asezereye abantu bose bakurikirana Kazo TV ababwire eka arafite byinshi biratuyagira nuko atamwanya uhari ariko ntacu buke tuzoguma tuyaga azotuyagira byinshi ndavyizeye cyane nibaza cyane nambere wanje kamwe ngene bagisoma cyo binahikana Kazo TV abakunzi ba Kazo TV mwavyumvise bagiye subscribe akaya kantu kandi hama mwandaye mwakurikirana bagiye kwazana byinshi byiza byo jeune bari tamatiyo nkaje hama ndabashimira. Merci beaucoup à vous. Nkurikirana ku social media yose nitwa Samandari 257 Samandari wa Mandaranga. Ego hama ndabifuriza ngo mubandanye muguka neza n'inama z'abarundi. Ego nukuri aratwifurije kuguma tugugwa neza kuguma dutwenga araka motivation kandi vraiment ivyo ni kawaida kubikora gose nta muntu ivyo ni kawaida tambashapfuye oya abakobwa yababariye mutwenga muri kudusoni abahungu inguvu cyane kandi izera ibintu bizogenda neza sivyo reka nongere kandi ndabifuriza umunsi mwiza aho umwe wese ari tuzongera vuba. Kazo TV, we run the world. The solution of all dreams.